Reka ndabahe mwiriwe cyangwa ndabahe mwaramutse umwe wese bivanye n'ahatumbereye nizera ko mumeze neza mukomeye muri aho nkuko ndavyifuza mumeze neza je wahandi ndakomeye ndameze neza ndashimira Imana uko biri kose. Reka ndabahe ikaze rero ku rubuga rwanje page ya chaîne ya YouTube Apple Business. Murazi ko ari chaîne ntishaka ibitandukanye tishaka impano zitandukanye imigambi itandukanye ivyo byose vyotuma umuntu atera imbere vyotuma ha mu bumenyi haba mu kibano ivyo byose vyotuma umuntu agerageza gutera intambwe nivyo bica kuri rubuga rwanje. Uno munsi ndafise ikiyago nabazaniye shaka ko tuganiraho kubera ko kimaze iminsi mbona nabo bimeze neza cyane. Uno munsi ndafise ikiyago nabategure kandi novuga yuko coshora kuba inkebuzo kuri bamwe ababikora bakisubirako canke uri karabikora nawe akagaba kubera ko ntivyoroshe. Ikintu cyatsi ko tuyago uno munsi ni kintu kivuga kiti hamwe byoshika kuko namaze ko nako vyashitse maze imisi mbona abantu bagenda bararira maze imisi mbona abantu banovuga barogereta canke bicuza abandi bari mu gahinda niyo mpamvu no video nayizanye ubundi bwobwo ndari kuzanira ariko no munsi nafise impamvu nahise mu iyo video. Abantu muri no misi basomesha abana b'abakobwa bakabasomesha amashuri bakasomesha secondaire na kaminuza ngo bumvikane ko bazobatwara ngo nibaheza amashuri ngo nibayamara ngo bazobatwara umwana mukobwa baca yiga kayamara kiga kaminuza ukamusomesha agasoma igitabo kamurihira igitabo byose ukabikora frais de stage ukaziriha impuzu zo yambara atora igitabo zo asoma igitabo kazigura urubanza rwose ukarukora jana n'igitabo hanyuma maze amashuri agahita yikartira ikorose akavuga ati tuzosubira mutamo. Abantu buryo bari mu gahinda nimba utarabimenya wewe kuranyumviriza abantu muri no minsi maze imisi mbona abantu barira cyane wewe ucukora iki ndakeneye ishuri kuranyumviriza umpa wowe ucukora iki waramusomeje secondaire na kaminuza amafaranga stage warayarishe igitabo byose wararishe arasomye igitabo wakoze urubanza byose ni wabikoze hanyuma byose arakwije neza nta nakimwe asigaje ku ishure kiretse kutora diplome byonyene agaca avuga ati tuzosubira mutama warakoze wewe ucukora iki. Ariko rero ndabaza ndakeneye abahungu mumbwire niye mpamvu ituma umukora ivyo byose bamwe bati muba mwakundanye urukundo nta kimwe guhimiriwe byose urabikora n'urukundo nawe umbwire bitumwa n'urukundo abigeme namwe niyo mpamvu ituma uwo mutima ugira ukemera yuko umuhungu akurihira byose ukamukonsoma ivyo byose kavyemera akumva iyo courage yo kubikora imyaka n'imyaka ukavyemera kandi uzi neza yuko nimwaheze icyo ushaka uzoca umusezera uwo mutima mwe mukura he umukobwa reka aranyumviriza mumbwire ukuntu umutima aho uva kwemera ko umuhungu akurira amashuri ya secondaire ya kaminuza igitabo byose n'impuzo gusomeka igitabo kazigura byose urubanza karukora kandi uzi neza yuko byose niyabiheze uzoca umusezera uwo mutima mukura he namwe mukura he kino kintu umenye ko igituma nazanye no video nuko abantu benshi bari mu mubabaro ndamaze kubona narabonye ama example ndabona gahinda barimwo bamwe bahakwa no kwiyahura abandi barumva nyene mutima ucisa akavuga ati kabisa Jesse numva ko ngiye kubigenza akavuga ati abandi tije umukobwa umenga no mugirira nabi abandi ibintu bitandukanye wocu ukora ikari nka wewe uri kuranyumviriza ndashaka ko dukeburana bamwe bati je ari umukobwa nkemera kumurihira jewe ayo mashuri yose twabanza kugira etat civile hanyuma nkaraba yuko aza kumpeba yatwamaze kugira etat civile twarayikoze abandi ngo notanga inkwani wabo
ngo tukingo nkamusomesha iwabo bazeza ko namutangiye inkwano, ariko inkwano ntizisubizwa. Inkwano zirasubizwa. Wowe ukora iki? Niwe muti wotora. Waramusomeje secondaire na kaminuza byose yarahejeje neza, amadepanse yose warisinye, kumbure waririwe ubusa, warashonje, waranyotewe, uriniga kugira ngo umukobwa azomare kaminuza, ari umurihira byose, wabaye umuvyeyi wiwe, none arahejeje aragusezeye. Wokora iki? Nico nkeneye kumenya. Kubwanje mworaba neza, we wa muhungu we. Woraba neza koko wasanze iyo bije yose witegura ukayisomesha umukobwa canke ukora ibindi, canke urabundi mukobwa yamaze amashuri canke atama depense nkayo gusaba. Sinurandira cyane, ariko ino video menye neza ko nayizanye kubera ko nabonye ko iteje umubabaro mu bantu bamwe, hari abantu bari mu babaro, bari mu gahinda, babuze ko babigenza, ariko ndashaka umuti. Abahungu bameze nk'abo we watwumvirije muri video, uwo batoza iyihenyisha, wokora iki? Bo barihira hamwe, bo bari habo banza gukora iki? Bo bihira bagatora abandi bakobwa bayamaze, bokora iki? Myari majambo uwo vyashikiye nawe yamusomeje byose bigakwira gaca muheba mu nyuma, nawe umuhanuye ko yokora iki? Hari yahura arakora iki? Abigenze gute? Kuko barahari. Murabe neza abantu musomesha bigeme ayo madepanse yose, murabe ko kwari byo bibereye canke ko nivyashika naho itegurira ikizoshika. Wa muhungu uri kuranyumviriza ukamusomesha, umusomesha uvuga uti mbega hamwe nzo musomesha kayamara vyose naramushize kagaca nsezera, nzokwifata gute? Inyinshi zovamo ndiko ndayitegura, nzoyakira neza vyorohe, ntabwo nziyahura, ntabwo nzogwara kabonge, nzoca nkora iki? Myani majambo. Urabe neza nibasanga ikizova muzocakira bikore, uzeza kutazovyakira bihagarike. Nawe mwabigeme mweraba neza, uzi ko umuntu uzomuhindurira ko niye mpamvu ituma wumva wo mukonso muko kose, wo mukokoro ko kose kaze kuzohindura. Murabe neza musonere n'Imana. Imana irahari mu yisonere. Mutiba abantu kugeza ku rugorogero rwose, kandi uzi neza ko mu mutima wizi neza ko uzomusezera ni waheza ayo mashuri. Murabe mwikebuke nambo, sinogira ntabavuze ko. Reka nshimire umuntu wese umvize ino video, ndamukengurukire cyane ku mwanya wampaye kuri ino video. Nibaza ko muri commentaire mumbwire woca ukora iki wewe umusomeje byose agaheza hamagaca gusezera, wo kwifata gute? Inyishu wotora niyi. Ndabashimira cyane kubana nanje, tuzosubira naho butaha.